ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndabifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'umunezero muri mwe. Haleluya, haleluya. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo rivuga kuri mwe yera, kandi duheruka gusoma Itanguriro igice ca 41 umurongo wa 40, havuga ngo nguhaye kuba kugaba urugo rwanje, kandi abantu banje bose baze bumvire icyo uzovuga. Ku ngoma yanje yonyene niho nzo gusumba. Haleluya. Mviriza bene data, iyo abantu bakubonyemo muhemu w'Imana, bakuha ivyo ugaba, bisaba kugira iyo shusho y'Imana mu mvugo yawe, iyo shusho y'Imana mu mikorere yawe, iyo shusho y'Imana mu ngendo zawe, kugira ngo abantu bakugire bakubonemwo ubwizigirwa, bashobore guhitamwo kuguha ivyabo ngo biganze. Wibuke mu Itanguriro igice ca 26 aravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe, aganze amafi yose yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere, ubandanya n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda bikwega inda hasi. Umuntu amaze kugira ishusho y'Imana, imvugo y'Imana, imikorere y'Imana, ibintu navyo biramenya yuko bigomba kuganzwa. Mwene data, wowe wamenye Kristo, nk'emo yera ari muri wewe akaba kuri wewe, reka ugira igicapo ca Kristo hano kwisi, maze uganze vyose, ivyawe n'ivy'abandi, bakubonemwo ubwizigirwa, babiguhu bihagarikire. Ndabikwifuriza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.